Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Bamporiki Edouard yahagaritswe ku mirimo ye kubera ibyaha agomba kubazwa akurikiranyweho. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe rivuga ko umwanzuro wo guhagarika Bamporiki Edouard wafashwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. RIB ikaba imaze gutangaza ibyaha afungiwe cyangwa se akurikiranyweho, uko ku rubuga rwabo rwa Twitter bagize bati Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Iperereza ku byaha akurikiranyweho rikaba rikomeje mu gihe afungiwe iwe mu rugo nk'uko RIB yabitangaje. Bamwe bati ese icyo cyaha cya ruswa cyangwa se bifitanye isano nayo ni ibihe? Gusa ku rundi ruhande umunyamakuru Samuel Beka Blancy, uyu ni umunyamakuru usanzwe ukurikirana inkuru zicukumbuye mu gihugu cy'u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga, akaba akunze kugenda agarukaho anatanga ibitekerezo bitandukanye. Amaze kugira ati allegation that are not confirmed by the concerned authorities indicate that the state minister Bamporiki Edouard ndetse na vice mayor umujyi wa Kigali akaba ari Dr Merari Mpabwa n'amaguru ati amaze gutabwa muri yombi mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, ariko bakaba bafungiwe iwabo mu rugo. Bivugwa ko bafatiwe muri hoteli imwe mu mujyi wa Kigali i Remera ngo barimo baragabana miliyoni hagati y'enye n'eshanu, niko yagiye abigarukaho ngo batawe muri yombi ubwo bari muri hoteli imwe mu mujyi wa Kigali mu gace ka Remera bagabana miliyoni imwe amafaranga, miliyoni hagati y'enye n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda nk'uko bakomeje kugenda bigarukaho. Akaba rero byatumye rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda afata icyemezo cyo kuza kuhagaritse ku mirimo uyu Bamporiki Edouard. Kuri gahunda byitezwe ko atanga ikiganiro mu muhango wo kwibuka abahoze ari abakozi ba Mijeyuma, Minisiteri yari y'Urubyiruko n'Amashyirahamwe bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Byari biteganyijwe ko atanga ikiganiro cyitwa twahisemo kuba umwe mu muhango wo kwibuka abari abakozi n'abayobozi bayo, gusa yakuye kuri gahunda ku munota wa nyuma asimbuzwa umusideo. Ku mbuga nkoranyambaga Bamporiki Edouard yarukaga kwandikaho amagambo agira ati ubwenge buza ubwenge mu butumwa yasangije abamukurikira hari saa 5:36 mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane tariki ya 4 birumvikana Gicurasi 2022. Bamporiki Edouard imyaka 39 yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco mu mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu ku itariki ya 4 Ugushyingo na 19. Mbere yari umuyobozi w'itorero ry'igihugu, umwanya yagiyeho muri 2017 ubwo Perezida Kagame yari amaze gutorerwa manda ya gatatu. Hari hashize imyaka 4 Bamporiki ari umudepite. Ni umwe mu bayobozi bo mu Rwanda bakundwa n'abantu b'ingeri zose kubera uburyo atambutsa mu butumwa mu mvugo yagisize, cyane ko ari n'umuhanzi. Yakunze rero gushishikariza urubyiruko gukura amaboko mu mufuka rugakora rukiteza imbere kuko nawe yabigezeho. Yatanze ubuhamya bw'uburyo ngo yashoye ibiceri 300 none akaba ageze kuri miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Bamporiki Edouard yavutse ku itariki 25 Ukwakira mwaka 1983 mu karere ka Nyamasheke, intara y'Uburengerazuba. Afite impamyabumenyi y'igiciro cya kabiri cya kaminuza mu by'amategeko yakuye muri kaminuza yigenga y'URK mu mujyi wa Kigali. N'umwanditsi w'ibitabo, umusizi, umuhanzi, umukinnyi w'amakinamico na filime. Gukina filime afitemo ibihembo bitandukanye birimo n'icyo yakuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2003 ubwo yari afite imyaka 20 yatangiye kumvikana mu ikinamico yatambukaga kuri Radio Rwanda. Ibintu byamugize icyamamare nk'umunyempano idasanzwe mu gukina filime. Muri 2013 Bamporiki kandi yatorewe kujya mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, aza kuvamo agirwa umuyobozi w'itorero ry'igihugu. Nyuma ya 2019 umukuru w'igihugu amushingano zo kuba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Ku mugabane wa Afrika usentare nkuru muri Guinea yatangaje ko Alpha Condé yahoze ari president w'ico gihugu n'abandi bategetsi 30 bahoze bari muri leta yiwe bagiye gukurikiranwa ku vyaha birimo ivy'ubwicanyi, kunyuruza abantu, guhohotera kiremwa muntu, guta mu mvuto abatandukanye bidaciye mu mategeko, gufata ku nguvu abakenyezi, gusahura ubutunzi n'ibindi vyaha. Bahoze muri leta ya president Alpha Condé bagirwa n'ivyo vyaha harimo uwahoze atwara sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro rya Guinea, uwahoze atwara inama nshinga amateka y'ico gihugu, uwahoze ari umushikiranganje wa mbere, abashikiranganje batari bake, abahoze batwara inzego z'umutekano na bamwe mu bahoze ari abashinga amateka. Abari ku rutonde bose basabirwa
kutemererwa kuva mu gihugu ubutunzi bwabo bwose bugafatwa abari hanze y'igihugu nabo bagasohorerwa imitahe mpuzamakungu yo kubahagarika. Urutonde rwashizwe ko umukono n'umushikiriza amanza mukuru wa Guinea ariwe Alphonse Charles Wright, kopi yarwo igahabwa abamenyesha makuru gwerekana ko ivyaha vyegekwa kuri President Alpha Condé n'abahoze muri leta yiwe vyibanze ku myaka 2 ya nyuma y'ubutegetsi bwabo. Sentare nkuru ya Guinea yerekana ko amatohoza yakozwe nyuma y'ivyagirije vyatanzwe n'urunani ruhurikiyemwo amashamwe yishinze guharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa nshingiro muri Guinea. Urunani FNDC mu mpfunyapfunyo rwasavye amatohoza ni narwo rwagiye imbere mu gutunganya imyerekano yo kwiyamiriza manda ya gatatu ya Alpha Condé mu 2019. Ubutegetsi bwa Alpha Condé w'imyaka 84 bwatembagajwe muravyibuka n'abasirikare mu kwezi kw'icenda ko mu 2021. Mu 2020 yari yitoreje manda ya gatatu inyuma yo guhindura ibwirizwa nshingiro. Ikigega ca ONU citaho abana UNICEF gitangaza ko ibice 17% vy'amashure gifata mu mugongo mu buseruko bwa Ukraine ari amaze gusenyuka kuva Urusiya butanguza ingwano muri ico gihugu. UNICEF isigura ko ibi biharuro vyerekana ko ku mashure 6 ifasha muri Ukraine n'imiburiburi rimwe ryasenyutse. Mu ndwi heze ico kigega ca ONU citaho abana cemeje ko Urusiya bwagavye ibitero ku mashure n'imiburiburi 2 ayandi arenga 100 muri rusangi. Niyo UNICEF yemeza ko Uburusiya bumaze kubomora kuva mu mpera z'ukwezi kwa kabiri butangura gutera Ukraine. Mu bindi biharuro bishasha UNICEF yemeza ko abana baharurwa mu majana ari bamaze kurwa mu ntambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yatowe ko ubwandu bwa virusi ya corona. Ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwatangaje ko Blinken mu kurindira ko akira akazi kiwe giye kwarakabandanyiriza ku buhinga bwa none agakorera mu muhana iwe. Ubwo bushikiranganje bukemeza ko Blinken yafashe doze 2 za virusi ya corona akanarenza ko ni ya gatatu kandi bukavuga ko atarenze. Mu bakorana vya hagufi akenshi n'umushikiranganje w'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu harimo President wa Amerika Joe Biden. Aha ubushikiranganje bukavuga ko Biden na Blinken ariko haize imisi batabonana begeranye kuri ubwo atabwandu yoba yaramuhaye. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu akaba yavuze ko ijambo rya Anthony Blinken ryari ryitezwe cyane kuri politike y'Ubushinwa uno musi kuwa kane ryaciye risiba kubera uburwayi bwiwe. Hagati aho Anthony Blinken ari mu bari kwivuna umusase kwabaye kuwa gatandatu hagati ya President wa Amerika n'amenyesha makuru bakora ku nkuru ziwe. Umunyarwenya Trevor Noah ari muri benshi bitabiriye ibirori vyo kuwa gatandatu ajajura yise umugoroba w'ubwandu bwa corona. Dusozere kuyavugwa mu gisata c'imikino na sport. Imayo umukinyi w'umupira w'amaguru Diego Maradona yari yambaye mu ihiganwa ry'igikombe c'isi yose yabereye muri Mexique mu 1986 yagurishijwe amadolari ya Amerika miliyoni 9,300. Ico gihe Maradona yatumye ekipe ya Argentine yakinira itsinda y'Ubwongereza ibitsindo birimo ico yinjije akoresheje ikiganza ciwe. Ico gitsindo gihava gica gitazirwa igitsindo c'ukuboko kw'Imana. Iyo mayo yateje icamunara ku buhinga bwa none nico gikoresho ca mbere co mu mupira w'amaguru kidandaje amafaranga menshi. Emidondoro y'uwaguze uwo mupira Maradona yatsinze yambaye mu 1986 ariko ntiwatangajwe. Yinjiza igitsindo cahesheje igikombe kipe yiwe mu 1986. Maradona yasiguye ko ari igitsindo cinjijwe n'ukuboko kw'Imana hakoreshejwe umutwe wa Maradona. Maradona afatwa nk'umwe mu bakinyi bakunzwe kandi bagakina neza. Yashengeye mu 2020 ku myaka 60. Akatari gake yagiye avugwa ko kunwa ibyayuramutwe byinshi birimo na za cocaine. Urakoze Diane ni nahazwe mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa.com naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni voa radio yacu. President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yihanganishije imiryango yabuze abayo
mu basirikare baguye muri Somalia nyuma y'igitero bagabweho n'inyeshyamba za Al-Shabaab kuri wa kabiri. Umubare w'abaguye muri icyo gitero ntuvugwaho rumwe. Leta y'u Burundi ivuga ko haguye 25 bagakomereka, abandi 5 bakaburirwa irengero. Al-Shabaab yo ivuga ko yishe 173. Umusirikare w'umurundi utarashatse ko amazina ye atangazwa yabwiye Ijwi ry'Amerika ko hapfuye abasirikare 30. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza. Amakuru yuzuzanya ahamya ko abasirikare bagera kuri 30 b'abarundi bishwe, abandi 200 barakomereka mu gitero ca Al-Shabaab cabereye mu kigwati ca El Baraf ku birometero 150 mu buraruko bwa Mogadiscio, niko bamwe mu bategetsi bavuze. Intwazangabo y'umurundi yabwiye Ijwi ry'Amerika igisata c'ururimi rw'Igisomali ko abasirikare 10 baguye aho nyene, mu gihe abasigaye bagiye gucikana bitewe n'ibikomere. Yanemeje ko akira abandi basirikare baburiye urengero. Umuhari wa Al-Shabaab wemanze ko wishe abasirikare 173 muri ico gitero, ukwigamba bigoye gukenguza mu buryo budahengamye.